Ni sagasuzuguro. Sagasuzugurako. Ako sagasuzuguro. Nariyumviriye neza ndavuga mbega kugira ngo igihugu gitere imbere bisaba yuko abatanga udandazwa. Twese tugiruku twese tugiruku ndababone. Twese tugiruku ndababone. Twese tugiruku ndababone hari inyuma ndababone. Uzazoza bisigura abana bacu nabuzukuru nabo nyene bazobeho neza. Tugira amahoro mu Burundi mu gwaruka nakazoza keza kuri bose. Yes. Imbere yuko ndabahashyo umuziki ndaza kuba umunsi turavuze umuziki gushika naho satana kizwa. Ego. Kandi satana kijije tuza kumubatiza n'amarike kuko yananiranye. Okay, murakoze cyane. Bigashimira abantu bose bari ngaha ku mutima w'urukundo n'ubumwe mutwereka. Hanyuma ndanashimiye n'abarongozi kuba batwemereye iki kibanza kugira ngo dushobore gushikiza. Yes. Tuze tuvuge umugambi wa mbere. Ino tuvuge umugambi wa mbere. Umugambi wa mbere icyambere na mbere kuko turifuza yuko mu iterambere ry'u Burundi urwaruka ruba imbere cyane kuko rufise ibice byinshi kwijana sivyo. Kubera mu urwaruka nitwe dufasha abavyeyi tugafasha n'abana tuvyaye. Uca wumva na mama rimwe na sokura rimwe mu rwaruka sivyo. Nariyumviriye cyane ndavuga mbega icyambere na mbere turakwiye gusaba leta neza na neza baduhindurire ahantu hamwe mu bwiza shingiro. Baduhindurire iki? Ari ahantu mu bwiza shingiro bavuga yuko ngo ibice 40% ngo n'ubwoko kanaka, ibice 60% n'ubwoko kanaka. Mbega umuntu akazi kubera izuru. Mbega izuru atari guhema no gucomora igiseru akandi kazi naka izuru ishoboye. Izuru dorima. Izuru ririyumvira. None dutangiye guhakaza abantu kubera amazuru tuzoshika kuri yambona kazoza batubwira. Icyo twifuza nuko abashize iryo tegeko suko ngo tuvuga ko bagize nabi, ariko rya tegeko ryiza bivanye n'ico gihe. Hari igihe byari bikenewe ko bakurikiza ayo mategeko, ariko natwe abavyeyi bacu hari igihe batubwira nidushaka ko tukubona uri kumwe n'umukobwa sivyo. Ariko hari imyaka igeze bakubwira mwana nje wewe nibiki kutamukobwa tubona sivyo, bakabigusaba. Yari ngingo ya cagihe, ariko iki gihe siyo ngingo dukeneye sivyo. Ubu dukeneye ikintu kimwe sasa twifuza nk'ugwaruka nk'userukiye ugwaruka mu namashinga amateka. Twifuza yuko ibice 40% baba bakura mbere abatama, hanyuma ibice 60% tubugwaruka sivyo. Kubera ko igihugu gitwagwa n'abantu babiri, umutama n'ugwaruka. Umutama arazi inzira ariko ntazi kunyaruka sivyo. Natugwaruka nituzi inzira ariko turazi kunyaruka sivyo. Muri ico gihe turakeneye umutama twereke inzira natwe twiruke Uburundi butera imbere mu mwanya muke. Mwikomera amashi cyane. Tugende. Umugambi ugira kabiri, numve mwese muvuga umugambi ugira kabiri. Umugambi ugira kabiri. Nasanze yuko mugwaruka benshi arabamotari, arabataxi vero, abantu b'amabajaji. Narashitse ngaha mu gihugu kibanyi kure gato mu mahanga, ndabaza ndagenda ahantu bagurisha amataxi, amamoto, amavero, amakinga n'amamoto n'amabajaji. Ndababwira none ko mwebwe ni wanyu mushobora gutiza umuntu ibajaji akazarariha buke n'umumotari akariya buke n'utwaza ikinga akariya buke. Mbega mu Burundi nimwozana uwo mugambi je mukaza kuba nato nyene nituvuga dushaje ari ugwaruka sivyo. Noye tuvuga dushaje ugwaruka nituriho n'umutama niye abaye ugwaruka. Ndababaza none ugwaruka rw'iwacu ngo rushigikira gute? Barambwira ko
uwo mugambi bisaba yuko n'imiburiburi tuvugana n'umuntu ari muri leta. Wewe none wewe muri ico gihugu uvugamwo urafise n'ijambo. Ndavuga uti genda rifise ariko mu muziki bavuga oya dushaka ufise iryo jambo mu n'amashinga amateka. Niyo mpamvu kugira ngo batwemerere naciye mvuga ko riba byiza nze vuga na motare bari ngaha n'abataxivero bari ngaha n'abantu batwara amabajaji kugira ngo bashobore kuntora mbe muri ba bantu bazotuma bumvigwa na ba bantu bazane ya mamoto n'amataxivero ngaha mwikomera amaji cyane. Sivyo muri coge ico bakora amamoto yabo n'amakinga yabo yarafise akantu kameze nk'agasatelite. Wowe uvuze yuko uzokorera mu Cibitoki, uvuze wamaze kwandika yuko uzokorera mu ntara ya Cibitoki, ubu ari komine ya uhuse mu ntara yagutse ya Bujumbura. Wowe ico bakora nuko iyo moto yawe barayiregra, baragenda mu maregrage bagashira ujabutse gusa Cibitoki kizima ushobora kuyiba n'umusuma kwivye nayitwara kandi nawe bayinyegeje mu nzu turayibona dushika tufata. Sivyo nimuikeneye kandi ni ku muntu wanyuma tukariya make abemeye umugambi ni bande numva karuru uzotari nomero zingagwa ngo umugambi ushike ku ngiro nikomera washi cyane. Tubandanye n'umugambi ugira gatatu. Twese tuvuga umugambi ugira okay, umugambi ugira gatatu. Twariyumviriye cyane turavuga ko mbega kuri umugambi ugira gatatu twifuza ko twasanze mu bintu bitera ubushomeri cyane samashuri ariko nayo arabituma hari uruhara nayo nyine afise. Systeme batwigisha y'amashuri ni yakera cyane umukoroni yadusigiye. Twese tuvuge umukoroni yadusigiye amashuri, umukoroni yadusigiye muri urwaruka tugeze nayo dushaka kubera ko iyumvire gushika abana bacu baraciga amaguru y'igihori. Ndababaze mwe amaguru y'igihori abana bacu yafashe iki? Abana bacu muri ngaha bakubwiye ngo ibihimba by'igihori wewe bigufashe iki? Bibafashe iki? Arahantu ujya gusaba akazi bakagusaba amaguru y'igihori uzi none yadufashe iki? Vuga ivyigwa by'umukoroni nibyo dushaka. Ivyigwa by'umukoroni ivyigwa biducereza, ivyigwa bituma dakorera igihugu. Tugende mu vyigwa bigira kabiri. Uyu munsi turafise abana bacu biga ubuvuzi, sivyo? Bakaba dokteri bakomeye, sivyo? Ariko usanga nazi no kuvura nazi n'umuti uvura ikiguma, nazi gukora umuti uvura ikiguma. Mbega wo kwiga imyaka yose yo ukaba utazi no kuvura ikiguma? Turakeneye abantu, turakeneye ivyigwa bitwigisha ibintu bija mu ngiro. Uri umuvuzi ukamenya fasha iki giti mvura ngaha, fasha iki giti novura umuntu. Ariko uyu munsi aba dokteri benshi dufise ivyigwa by'abakoroni byabahinduye kuba abakomisiyonere. Tuvuge abakomisiyonere twese. Muzi kubera iki? Abakomisiyonere n'abantu usanga ntanzo abafise ariko azi uyifise, sivyo? Ariko nabonye mubakomera amashi baciye ubwenge. Uzi kuba udafise inzu ariko ubeshejeho n'amazu, ubwo n'ubu barakomeye. Twariyumviriye mbega ko dufise abadokteri benshi ariko usanga imiti yuzuye nga mu bitaro iva hanze, iva muri Amerika, iva i Burayi. Mbega kandi iyo miti yamiza ngaha izanywe n'ubwato. Mbega ubwo bwato umunsi uzogira isanganya je na wewe tuzohona. Kandi dufise abana twariye amashuri twanadandaje n'amatongo kugira ngo bige ubuvuzi, ariko tukagwara bakananirwa kutuvura kubera ivyigwa bize. Iyo myaka yose uyu munsi umwana wawe yagiye amashuri ukamubwira mwana nje ndagwaye, akubwira papa rindira ndonka akazi
nzoronke amahera ndakuvuze. Kumbe nawe nyene akeneye amahera. Ya mahera twadanda gitongo turiye minervare twadufuma tumuha agakora umutahe akazovuza abavyeyi. None ko akeneye amahera. Narinzi yuko afise ubumenyi bwo tuma avura abavyeyi. Ibyigwa by'umukoroni ntacyo dushaka. Ubu byadutevya byaducereza. Ikindi nacyo nuko nasanze mu vyigwa batwigishije abakoroni cyane mu by'akahise ku Burundi. Byarasuzuguje abavyeyi bacu, byarasuzuguje basokuru. Tuvuge byarasuzuguje abavyeyi, byarasuzuguje basokuru, byarasuzuguje banyokuru. Iyumvire kutubwira yuko kwishuri bakatwigisha yuko iyi Tanganyika ukuntu yagutse ngo umuntu yayivumbuye n'umuzungu. None basokuru bari mu mya batabara Tanganyika ingana uko bagabo. Jengera ndababaze, mbega basokuru bari mumyi gushika naho batobona Tanganyika hakaza umuzungu avuye hanze akaba ari we abona Tanganyika basokuru bari ngaha. Aho ni sagasuzuguro. Sagasuzugurako. Ago sagasuzuguro. Ago sagasuzuguro. Kugira ngo byose bihinduke bisaba gutora inomero. Bisaba gutora inomero. Mwikomera amashi cyane. Tubandanye. Ariko mbere ko tubandanye bana tubaye kwanda kaziki. Tumira mate gato. Nanje jewe ndi pasteur ndi korale. Byose bindimo. Tuvuga ubutumwa n'umudiho. Mwikomera amashi cyane. Mushaka indirimbo yahe. Mushaka dufata imisaraba. Turimbe twese mana yacu yo mwijuru. Turasabye ifumbire yawe. Turonka umwimbu dukwiye. Hamwe n'ibyo dushora hanze. Umugambi ugira kane. Umugambi ugira kane turifuza cyane yuko iyo icyambere nambe dushimira umugambi paeje, sivyo? Umugambi paeje wateguwe na leta ihari mu bakomera amashi cyane. Bakomera amashi cyane kuko icyambere nambere jewe sindi umuopoza, ndababwire kandi sindi umuopoza kubera ko umuopoza n'umuntu yanka naho umuntu avuga byiza aravyanka. Jewe nanka ikibi nakunda iciza. Naho cyo vuga uwo ari we wese sindaba umugambwe ariko turaba igihugu, sivyo? Ego turaba igihugu, sivyo? Turaba igihugu. Ibyo bintu byo kuzana ngo genda umuopoza none kwanda turiyosaba na leta bakureho ijambo ngo utavuga rumwe na leta. None utavuga rumwe na leta wewe avuga dusambura amabarabara. Navuga tubaka amabarabara. None kubera iki batubwiye ko tutavuga rumwe, sivyo? Hanyuma nariyumviriye umugambi paeje ni umugambi mwiza cyane. Nasanze batanga ingurane kugwaruka ariko nca ndiyumvira mbega urugwaruka abana bo mwibarabara nimba atazi kwandika umugambi arawumuze mu mutwe. None mu mutwe wewe iryo deni iyo ngurane we nayikeneye. Nca ndiyumvira neza yuko nabo nyene bakwiye kuba ku kivi. Nabo nyene tukabasabira ingurane, nabo nyene baraza amahera. Mbega ari gihe uraho umwana wo mwibarabara amahera akayatabura? Uramuha amahera akayatabura? Bisigura yuko azi amahera. Nimba yazi tuyamuha yakoreshe neza kuko nayatabura. Mwikomera amashabara mwibarabara bari ngaha imfuvyi. Yes. Hanyuma nca niyumvira muri kino gihugu cyacu umukecuru cyangwa umukurambere iyo ashaje naronka agaciro kiwe. Twariyumvire cyane abatama. Ari abatama ubu bafira mu mazu yabo adafise abuzukuru bamwitwararika, arafira mu nzu tukabwirwa n'akamoto. Umuntu uko n'utubwira ko ari umuntu yafiye mu nzu ninda bitwararika. Twariyumviriye umugambi ndavuga yuko abantu b'amasengero, abantu b'imisigiti nabo nyene bakwiye kuba ku kivi, sivyo? Nca niyumvira ko dufise amasengero n'imisigiti birenga 30 mu Burundi bwose. Mbega dufashe urusengero rumwe ugatanga 10,000 ku kwezi ni 1,300,000. Imiliyoni zingahe? Hanyuma mu mezi 10 ni miliyaridi 3. Bisigura imiliyoni ibihumbi byo. Mbega imiliyoni 3,000 dufasha abana, dufashe abakecuru,
tugafata abakecuru 1000 tukabubakira amazu ko benshi baba bifite n'agaparsera ariko babuze gusa gatofari niki mbe akazu k'icyumba kimwe na saro ko tugora kubaka kweli mbega amasengero ko serukiye Imana kandi turazi ko baserukiye Imana ku isi kandi bafise impuhwe mbega bazonanirwa kubakira nyokuru akazu k'imiliyoni 3 ku bihumbi 10 batanze ku kwezi mbega twoyabura abasenzi bari ngaha twabura ibihumbi 10 ku kwezi hari urusengero rwo buri ibihumbi 10 ku kwezi hari umusigiti wo buri ibihumbi 10 ku kwezi hari habuze icyumviro muri ico gihe amasengero yose ari ngaha mu Burundi n'imisigiti tubakomera amashindazi yuko bazobikora ibihumbi 10 ku kwezi n'amahera make sivyo mutandiyumvira neza uwundi mwaka tukavuga ko abana bagendana ubumuga mbega bobo bamugaye no mu bwonko mbega bobo tubahaye umutahe naco bokora tuvuze tubagurira utubaskeri dukoresha amatara bobo naco bokora twabaha umutahe bagandaze mu mikashi byo bagora nca ndiyumvira neza uwundi mwaka tugafata ibihumbi 10 ku kwezi miliyoni zingahe amajana 3 miliyoni zingahe mu mezi 10 miliyoni miradi zingahe 3 zingana ni miliyoni ibihumbi bingahe tukaja dufata abantu bagendana ubumuga twabwita mwagwaruka n'abatama nimufata miliyoni 3 sivyo abana 1000 nimukore nimba izamwe kashi za kashi zande nawe mwiteze imbere nibo bikora none ibyo tugora ibihumbi 10 ku kwezi byo tugora ndikwa tubuziki tubuze ivyumviro tubuze ivyumviro tubandaye n'umugambi ugira kangahe umugambi ugira 5 nariyumviriye neza ndavuga mbega kugira ngo igihugu gitere imbere bisaba yuko abatanguye urudandazwa abaribo tureke kubarisha ikori amezi 3 baruhuke kubera ugitanguye ahantu mu rugendo ukira umunyuzure ushitse bagaca bagusaba n'ikori n'uripanga nturamenya n'agakino nca ndiyumvira neza yuko tuzosaba leta tuvugane nabo ndazi yuko nabo nyene batahura cyane uruhara rugwaruka mu gihugu mu buzima bw'igihugu mbega dufashe uwo munsi tugafata abatanguje ibyashara usugwaruka n'abaturambere atanguje gusa ibyashara vyiwe urudandazwa tukamuha amezi 3 cyangwa umwaka atari ikori kugira ngo ashoboye kwitunganya neza kubera nta gihugu kitari imbere gifise abadandaji bake mwarakibonye turakwiye kubagwiza bakaba benshi sivyo nuye dandaza ibiyoba muriho abadandaza ibiyoba muriho abadandaza amagi muriho ivyamwa muriho imiceri n'ibiharage mwikomera amashi cyane nubona mwebwe niyo mpamvu twifuza yuko mu bantu bandikwa mu gitabo cya leta ko bari mu kivi n'udandaza ibiyoba nawe ari hehe none si gikorwa aragusaba umusumire none nimba kamusumira none tukita yuko ari keza murakomera amashi cyane abantu badatigirege bataraho umutaye bafise ariko baraba icyo bashoboye DJ reka tubaye kato akaririmbo kandi kamwe reka tubaye ishure mu kurangiza ivuye kwiraza cyo tugenda tufata urugendo hanyuma twacabandanya n'urugendo tugira tugende tugiye mu Cibitoki naho centre kugira ngo tubandanye tuvugana n'abanyagihugu ariko kandi kindi nacyo mukwiye kumenya cyane mu migambi tuzoba dufitiye abarundi kandi tunasaba leta murazi yuko imbona kazoza ari umugambi waje n'umugambi uri mu ntwaro sivyo ari wo CNDD-FDD na nyene cyubahiro umukuru w'igihugu ari batwara Burundi bwose sivyo mukomera amashi cyane mukomere no mugambwe nawe nyene wagize icyumviro nta kibazo twebwe nta kibazo cy'imigambo dufise dufise cyo dushaka icyo cyumviro twaragikunze kimbona kazoza sivyo kubera dukenera petise bazana imigambi myinshi ariko kubera igikumbona kazoza badafata ya mbere icyo dushaka yuko bijya byibutso biri mu makatiye biza birandika ngo 72 twarumvise 93 twarumvise bandika imigambi y'imbona kazoza batubwire fumutunga n'umuswi w'inkoko umunyagihugu ari mu mutumwa mbega twibutse byabaye 72 mu mbona kazoza bidufashiki biratwibutsa ariko dukeneye inyigisho zitwubaka
aho duciye hose tukibuka yuko uburimyi bukenewe. Mbega turakeneye aho bandika yuko abanyakibitoki babuze ifumbire bazoyironka ngaha. Ntidukeneye ifumbire none, abarimyi dukeneye ifumbire. Kandi Kibitoki iramera cyane, ni ma province ya mbere amera cyane, mwikomera amashyi cyane, mwavukiye ahantu hamera cyane. Ariko turakeneye guharanira ifumbire zanyu kugira ngo umwimbu wiyongere. Umwimbu urakenewe cyane mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma imvura iraje, imvura iraturengeye. Reka tubashimire cyane kuba mwaje ngaha muri benshi. Hanyuma DJ duhindirimbo tuzogutora, tugo turagenda tuguma tukubitana akaririmbo, sivyo? Tendereye batisendere ushaka ishure. Okay, mama yafanye imbanyo ku bitaro byari kure, n'uwashitse arafiriye ko yabuze igiturire. Ushobora kuronka akazi udatanze ifaranga, n'uwize pemberi ubasigaye ari umuganga, nawo guha akazi udasangiye umugambwe.